Abantu baryohewe muri buno buzima nibajya bamana ivyiyumviro vyiza, nibajya bamana ivyiyumviro vy'ivyizigiro. Kunanirwa ntibitubako kirese tuvyakiriye nk'ukuri muri twebwe. Abagenzi bawe witaho ntibagukundira ibikorwa vyiza ubakorera, ahubwo bagukundira umutima mwiza ubereka. Nimba mu vyiyumviro vyawe wibona ko utazobaho neza nk'uko uvyifuza, ntuzokwigera ubaho neza muri ino si nk'uko ubikeneye. Ibitubako vyose muri buno buzima, menya ko ari umugisha kuri twebwe canke biba ari bibi bidushikana ku mugisha wacu. Menya neza ko abantu bose bateye imbere barashoboye kuba bahura n'intango zikomeye, barashoboye kuba bahura n'intambara zidasanzwe. Nimba ushoboye kwitaho intumbero yawe, ukayitaho n'umutima wawe wose, ukayitaho n'ivyumviro vyawe vyose, iyo uzoyishikako. Hariho difference entre kwizigira ikintu no kwitegura kwakira ikintu. Mugabo menya neza ko ntuzokwigera wakira ikintu utizera ko ufise. Ukwiye kumenya ko abantu bashitse ku bintu bikomeye nibajya abantu bamanye indoto zikomeye. Gukora ikintu ntukirangize ntibidushikana ku bintu bikomeye, ahubwo bidusubiza inyuma. Ivyo tubona imbere yacu canke tubona inyuma yacu akiro bifise kuruta ivyo tubona muri twebwe. Ukwizera niyo ntambwe ya mbere idushikana mu kubaho neza. Ukwizera kurashobora gukuraho umusozi mu nzira yacu, cyo kimwe n'amakenga arashoboye gushiraho umusozi mu nzira yacu. Ibintu nuzo kwigera ubishikako mu kwiyumvira ko utazobishikako. Ukwizera niwo muti wonyene uvura ingwara yo kunanirwa. Ukwizera niwo mushinge w'ibitangaza n'ibibi bishika ku muntu abanyabwenge batashoboye gusigura. Abantu benshi banezerwa mu gihe baba bafashe ingingo yo kunezerwa, abo baba bahisemwo kunezerwa. Bivuga ko umunezero n'amahitamwo y'umuntu. Ndashobora kwigisha umuntu wese uko yoronka ivyo ashaka, mugabo ikibazo ni uko bigoye guhura n'umuntu azi ico ashaka vy'ukuri. Nimba ico wifuza gukora ari ciza kandi kikaba ari kinini ukaba ucizera, gikore. Nta muntu n'umwe aza kw'isi adafise umugambi, kuko umugambi arawuvukana.